uza wumva umujene muciye ko muriko murayaga nkanjewe nyene ngo none ngo bimeze gutukura iki wapi ntacyo ufise ko ushoboye iki yabana je kweje ntavyo mbona oya bira ufise byinshi byo gukora ufise byinshi ushoboye ufise abayabaga abanyeshure ko baraheza amashuri mu minsi bariko barava ku mashure ndashaka tuyage kuri iki kintu ute rero mu mwanya ugiye kuja mu buzima busanzwe ko ntushobora gutangura gukora ukwiteza imbere mu kurindira yuko bamwe mumvaye n'ivyo mwizera n'ivyo mushaka gukora ushobora kuzokora ibihuye n'ivyo wize ukaronka ka kazi kamwe twese twiga twiyumvira kuzoronka mu gihe tuba tukiri ku mashuri canke kuzokora ibindi bintu vy'iwawe bininiya cane nta muntu n'umwe adafise ico ashoboye nubwo bigoye kumenya ico ushoboye urafise ico uzi mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho muherereye ni jewe nyene Keza Kimana Lionel benshi banzi kwitazirano kanto garutse kuri no munsi kugira ngo twongere kuyaga ukuntu dushobora gukora twiteza imbere mu buryo ubona buriya kugira ngo dushike ku ndoto zacu ubushize twari twayaze ukuntu dushobora kurondera amafaranga ukuntu dushobora gukora twifashishije uburyo buke dufise canke atanu uburyo dufise ari twebwe nyene twifashishije ingufu zacu n'ubwenge bwacu aho twari twayaze ukuntu umuntu ashobora gukora urudandazo ruto ruto mu guca ku bantu bamaze gutera imbere canke ugakoresha ingufu zawe gukora udukorwa ushoboye kugira ngo ushobore kuronka ingene washobora kuronka agatahe kisununiye gato kugira ngo ukore ibyo ushaka gukora twari twayaze nuko bibaye ngombwa ushobora gukorera umuntu kamanza kuba umukozi w'umuntu kugira ngo umwigireho canke kugira ngo bigufashe kuronka agatahe kugira ngo uzugende gukora ibyo ushoboye no munsi rero ndagarutse kandi kugira ngo twongere tubandanye tuyaga twigishanya duhana ubumenyi n'ubundi duteranira ivyumviro ndabaha ivyumviro vyanje namwe bibaye ngombwa muze mu byanyu muremewe kuja muri commentaire mugakomanta ko muvyumva kugira ngo aho natanze inyigisho canke nabahereje ubumenyi umva yuko bubakora ko canke hari ico nohindura canke ari ukundi kuntu nzobitanga uzokurikira tukabikora ni jewe nawe rero uyu munsi nasohoka ngo twongere tuyage ukuntu n'ibintu tushobora gukora kugira ngo ushobora gutera imbere cyane cyane nisunze kuba abantu babajene nka jewe abayabaga abanyeshure ko baraheza amashuri mu minsi bariko barava ku mashure ndashaka tuyage kuri iki kintu ute rero mu mwanya ugiye kuja mu buzima busanzwe ko ntushobora gutangura gukora ukwiteza imbere mu kurindira yuko bamwe mumvaye n'ivyo mwizera n'ivyo mushaka gukora ushobora kuzokora ibihuye n'ivyo wize ukaronka ka kazi kamwe twese twiga twiyumvira kuzoronka mu gihe tuba tukiri ku mashuri canke kuzokora ibindi bintu vy'iwawe bininiya cane twese turota gukora ibintu bininiya cane gukora ibirenze rero kugira dushike kuri ivyo birenze nuko tuba dufise ahantu twahereye aho twaciye gushika tugere kuri ivyo ego rero muri uwo mwanya ndashaka tuhanahana ivyiyumviro bishobora gushika nko kuri bitatu bishobora gufasha wewe canke jewe nanje ndi mu bayabaga bifuza gutera imbere nifuza ko tuja hamwe je na wewe tugahanahana ivyiyumviro hama tugashika kwiterambere ego ubwa mbere ushobora gukora mu buryo bukurikira ushobora gukora mu buryo bwo kudandaza kugura no kugurisha yego kugura no kugurisha rero mu kugura no kugurisha twabikora mu buryo bwose ntavyo dufise tudandaza nta mutahe dufise ntaki gusa kugira ngo turonke umutahe kugira ngo tuzodandaze twongere tugurishe simaka tudandaze ivyo duhere gudandaza ivy'iwacu tangura umanze wumve kwanza kubishoboye byiza gukora ibyo ushoboye kuriko gukora ibyo ukunda ukora ibyo ukunda imbere yo kumanza gukora ibyo ushoboye rero muri iyo nzira urashobora kuvuga ati je mu kudandaza ndabishoboye no bigerageza ubwo kubigerageza rero
uca ugenda ukiyegereza barya basanzwe abadandaza, barya basanzwe badandaza ibintu ukunda, ubona vyoroshe yuko woronka abakiriya babo canke woronka abantu mushobora kugurana nabo, ukagenda ukemegera, abona kuja mu gifaransa nk'abagrossiste, ukamushikira ukavuga ati je rero ibi bidandazo vyawe sinzi ko bimpa twano twakorana nkakudandariza. Ubwo kudandaza kwawe rero wewe uramwegera guheza ibidandazo vyiwe, ariko mu gihe kwa ubwa mbere mamanje kuyaga ukaba mwizigirwa, si wari usima ubivanye n'imitwarire yawe n'ukuri wogenda ko ari wese ngo akiyambara kwemerera mu bidandazo vyiwe canke ngo umufashe kudandaza udafise imico n'imyitwarire kugaragaza nk'umuntu w'umwizigirwa ushobora gukora ico kintu. Ubundi ibintu byose ndabivuga kenshi nzokaba ndabisubiramo, ikintu cyose kifise indero yacu, gifise n'imico tugeza kujana naco kugira ngo iyo nzira igirembe. Ego rero urashobora guca umushikira ukamuyagisha kuri ivyo bidandaza vyiwe, rero ukashobora kuvyakira kizoha nk'umudandaza nkaho nk'umufasha wiwe, kugira ngo usohoye bimwe muri ivyo bidandaza vyiwe usanzwe ufitiye abakiriya ushobore kugabura ku nyungu, uduce duke tw'inyungu bashoboye kudandaza, kubera ko wamusohoreye deja mwavyumvikanye birakunda mushobora kugabura. Mwico gihe rero ako kanyungu ugiye ukurako mu gihe uzoba wabihaye umwanya, uzoba bikoze atari ukubwira ariko ivyo ushaka gukora, ahubwo ari kugira ngo bigufashe kuronka agatayi kawe wenyene. Kandi ubu biroroshe, ushobora kugerageza nk'abantu baba bagize amahirwe mukaronka amatelefone ngendanwa, aho ndiko ndavuga ko baba baragira amahirwe bakaronka telefone ngendanwa, biroroshe ko ibintu atari vy'iwawe mukagenda kuri ziriya posa zikeye cane, uduce duke tuvuyeko aba ari two tuzogufasha kudandaza vya bintu vyawe canke gukora wa mugambi wawe ushaka kuzokora. Aho ni mu gihe ushobora kuba ufise nk'umugambi wa miliyoni 2 gusa ataho ubona uzozikura, kandi ataho uzashobora kuzozikugabira, ataho uzoziguhereza kugira ngo ushobore bikora. Rero ni muri ubwo buryo ushobora guca ubikora kugira ngo uronke umutahe. Ubundi buryo bwo kudandaza n'ubwahe, urashobora kumaho gukora manje kugerageza gukoresha ingufu ziwawe nyene. Hari ibikorwa vy'amaboko bihari kandi vyinshi, mu gihe uzi ico urondera ntaco utinya gukora, urakora kugira ngo uronke uwo mutahe ushaka kuzokoresha wa mugambi wawe usanzwe ufise muri wewe, atandi hantu bivuye ari wewe nyene wavyirondereye uhereye hasi. So turashobora gukora ibikorwa vy'amaboko ni vyinshi, gutwaza abantu, kwiremeka, gufata amatafari, ikiyede, ivyo vyose urashobora kubikora atari uko ugomba ngo bizobe akazi k'ubuzima bw'iwawe, ari kugira ngo gusa bigufashe kuronka umutahe kanaka utegura kuzokora ibintu ukunda kandi ushoboye imbere hawe. Niko nisunga cane ko abajene basanzwe usanga bavuga ntacyo ufise nkora canke yahejeje ishure ntabone ashobora guhera ntashobora kubandaniriza, nta muntu afise yizeye ashobora kuzomuhereza ubufasha ngo wakora ivyo yumva yategura kuzokora naheze ishure canke azoca jamwo. Rero kumva zo ko atamutaho ufise, nta muntu n'umwe adafise ico ashoboye, nubwo bigoye kumenya ico ushoboye. Urafise icuzi, iyo urafise icuzi rero shira inguvu ngaho nyene ubona ushoboye mu uwo mwanya utararonka umutahe, ushira inguvu ngaho nyene. Nk'akarorero muvuye kw'ishure bivanye n'ivyo bariko uriga, genda utange ivyigwa, itanganiza ugende kwabanyi kanaka canke hehe, abo bana babo bagiye muri vacances ubu barasanga bariko bararondera ahantu hashobora kubigisha amakuru d'histoire. Urabizi kuzi igifaransa, urazi kuzi ibiharuro, urazi kuzi ikindimi, uko ivyo kwiga ni vyinshi. Gerageza rero muri ubwo buryo rero urashobora guca uvuga ati reka rero ngomba mu mwanya abana baje muri vacances naje nagize ishure simba nico gukora sindakibona direct, ubwo nyene hita ugenda kwa banyeshure kana hafi yawe barahari mu kibano ngaho nyene utanga inyigisho. Wo gutanga inyigisho uzokwiranja ku buryo bw'uko ajya amahera bahora bahereza abantu bahereza cours de soir, batanga amakuru de soir kwa abanyeshure ukumuja musi yabo, ariko kumva zuko ushaka kuronka umutahe rubamba ushaka gukora kugira ngo hagire ico uronka, ubahereza inyigisho witange bishoboka kugira ngo abavyeyi babo baze baguhembere icyo wakoze.
muri uwo urabibasaba ibinda bishoboye ntushobora kwigishiriza abana bandi birakunda hama ya mahera rero bazoguhemba inyuma y'uko kwezi canke amezi 2 mu kwezi n'inusu bigufashe kuronka amafaranga uzokoresha mushaka gukora byiza cyane iyo uri kwaja mu nzira yo kurondera ubuzima yo kurondera amafaranga yabajene bubu ndabasaba tureke kwiyorohereza ni byiza ko tutangura gukora ibyo ushoboye imbere y'uko ukora ibyo ukunda ibyo dukunda ni byinshi ibyo dushaka kubona umengo ibyo twari dukwiye kuba turimwo ni byinshi rero ntuzujya hari ibijya arimwo uburyo inzira yaciyemwo n'uburyo yabigiyemo ure kugira ngo ubishikeko birashoboka rero birashoboka atamfashanyo bazarinze kuhaba ari wenyine ubyirondereye gukora gute no mubwo buryo nyine utanga gukora ibyo ushoboye manza gukora ibyo ushoboye iby'ubuzi wenyine hanyuma inyuma yo gukora iby'ubuzi biguhereza amafaranga zo gufasha gukora bimwe ukunda nyuma yo gukora iby'ubuzi yego naho rero birashoboka kugira ngo dushobore kuronka ya mitahe y'amafaranga yo gukora imigambi yacu dushaka gukora twishimiye dukunda tubona yuko yo tubera inzira ziza gushika ku ndoto zacu tubishishije mu bwo buryo birashoboka bisaba gukora ibyo ukunda ugashiramo ingufu ariko ikengere cya byose mu byo gusenga bagenzi cyo gusenga bivanye n'ico wemera bivanye no kwemera kwawe buke Imana iri imbere ya byose iri imbere ya byose kurutsa ibindi byose hanyuma dukore ihezagira ibikorwa byacu yego ikindi cya gatatu ni iki nashobora kuvuga ko tushobora kugerageza gukora murabona ubu isi igeze ahantu iteye imbere cyane mu byerekeye tekinoloji ibyerekeye ubuhinga bwa tekinoloji biroroshye cyane ko ushobora kuronka amafaranga ushobora kuronka amahera wifashishije imbuga ngurukanabumenyi mu kudandaza ama information atandukanye ku mbuga naho birashoboka benshi mu banyeshuri ubaheza nka bose mbona bafise amatelefone akuze rero ntimuyakoreshe kugira ngo mupostinge amafoto yanyu kenshi mupostinge iki ariko kandi mwumve yuko ari umwe mu mitahe mufise numwe mu mitahe mufise yoshobora kubafasha kuronka no gukora akazi ibintu byoshobora kuba byo gufasha kuronka umutahe birashoboka kandi birakunda ubwo buryo nabwo nubwo ukoresha telefone yawe mu kudandaza ama information ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye ushobora kuba YouTube ushobora kuba TikTok ushobora kuba Facebook ushobora kuba meme na WhatsApp bivanye n'ico hashisha birashobora kugufasha kuronka ya mitahe dukeneye dushaka ko hari umuntu yoduhereza sonye tugabira atari twege nyene twarinze kwironderera uza wumva umujene muciye ko muri ko murayaga nkanje wenyene ngo none ngo bimeze gutukura iki wapi ntacyo ufise ko ushoboye iki yabana je kweje ntavyo mbona oya bira ufise byinshi byo gukora ufise byinshi ushoboye ufise kazobona nk'umujene afise telefone yo muri yone arayifise mu ntoki kaza wumva reka kumvisha yuko kinye atafise cyo gukora ataki tije afise umutoye mu ntoki wiwe yarize yarahejeje afise umutahe mu ntoki wiwe gusa atakumvisha yuko atafise cyo gukora bayabaga bagenzi banje bajene dukunde gukora birashoboka biroroshe gose nzazo gukora umutahe wa mbere dufise twebwe nyene no kumera kwacu na amagara yacu nyuma y'amagara yacu dufise ubumenyi dufise dushoboye iyo sha dukora kugira ngo bidushukane indoto zacu turonke amafaranga twifuza kugira birakunda ariko si imisi yose nyene nkuko nababiye mu kiganiro giheze ukora ngo bikunda ariko mu kugerageza bikanga niho uronke n'inguvu niho ubonera naho gukosorera kugira ngo ubandanye ngira inguvu zo gukora bisaba kugerageza kugira umuhate kugira inguvu gukora ibyo ukunda birakunda ndabakunda cyane duhanahana ivyumviro dukore bizokunda gutushika ku ndoto zacu ariko ivyo vyose kubishika ko bizovana n'imyitwariye nuko twitwaye nuko twakoze iyo nzira yo kurondera ubuzima bwacu tugenye birasaba ibitambo na bwacu birasaba ibitambo mu byumba kenshi ibitambo resi sinkabi nk'ibyo uhise wumva igitambo gishobora kuba wenyene gutambo gishobora kuba ingufu zawe igitambo gishobora kuba kujya gufata risk nyene zikaba sacrifice zawe mu buzima bwawe nyene
Yego ni kuri urubuga rwacu Ubumenyi n'igihugu tuzobandanya duhanahana ivyiyumviro bitandukanye. Uzokurikira tuzoyaga kwizinye n'ukuntu twoshobora kurondera amafaranga, ukuntu twokora twokwikukira mu buryo bw'ubutunzi. Inyigisho ziracyari nyinshi, uzokurikira tuzokwigisha ukuntu twoshobora kumenya gukoresha amafaranga make dufise. Ntitwice mu mutwe rero no kwihutira kuronka inyungu vyihuse nyuma y'igihe gito. Oya, birasaba gukora ikintu ushaka giha intambwe ikagihe igihe kugira ngo bize bikunde gishike kiguhereze icama ushaka kwizoguha. Ariko wagihaye umwanya birasaba kujya abantu barima, abantu muba muzi kurima, twaragereje kurima, uratera ukabagara ukongera ukabagara kandi hama hakagera ko wikuza gusarura waramanje kubagara ukita ubiterwa. No mu buzima rero nuko nyene. Yego ukore rero kuri ivyo dukunda, tubanze gukora ivyo dushoboye imbere yuko dukora ivyo dukunda. Rero kugira ngo ivyo byose bikunde nuko manza kuba gutanga imbere yuko turonka. Ntushake kuronka ataco watanze. Oya, bisaba yuko umanza gutanga inguvu zawe, ubwenge bwawe kugira ngo uronke ivyo ukeneye. Nturonke ivyo ntushake kuronka ivyo ukeneye ataco watanze. Oya, bisaba ko umanza gutanga inguvu zawe, ubwenge bwawe, umwanya wawe, hanyuma ukaronka kivuye mu musaruro c'ivyo watanze wewe. Ndabashimire cyane mwege mwese mudahengeshanya kurikirana urubuga rwacu. Ni ngaha buri gihe bizokwama mukora inyigisho zishobora kubafasha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo mushobore kwikukira mu buryo bw'ubutunzi. Ni jewe nyene Keza k'Imana zobandanya tubiyaga biciye kuri urubuga rwacu Ubumenyi n'igihugu. Ndabakunda cyane aho butaha.